iyo Arsenal mu nzira yo gutwara igikombe Manchester City kikomera Manchester City rero ubona ko yaje kubitsinda umugwi wa Liverpool gutyo biza kuba bituma umugwi wa Manchester City wegera umugwi wa Arsenal nyuma yo kuje kubunganya n'umugwi wa Sunderland ku munsi wa gatandatu bitsinda bigera kuri 2 ku bindi. Tottenham Hotspur yakira umugwi wa Manchester United ku inkino zigera kuri 5 itazi gutsinda. Ya Arsenal dukunze kuba tubona itangura sezo ubona ko ihagaze neza mu kanya ca mbere itangwe gutsitara taragana muri Boxing Day ubwo Arsenal izobana ko twiziza by'ukuri ko ari ya equipe iri seriye ku gikombe cy'uno turabaramukije mwe mwese musanze mukurikana ibiganiro vya Yaganawe TV twizera ko mumeze neza ivanye naho maherereye kuri no munsi genekezo rya 10 kwezi kwa 11 turi hano kugira ngo dushobore kuongera kandi kuyaga namwe amwe mu makuru agiye atandukanye na cyane karavugwa ku mugabane wa Buraya. Rero ni musangwe ikaze muri kino kiganiro cyacu cuno munsi wo kuwa mbere. Nkuko mubibona kuri mikro ya mbere ni jewe cyubahiro Loike muri kumwe, ariko kandi sindije nyine nkuko mubibona ndi kumwe na mugenzi wanje tumaze igihe maze kubamenya dukorana Irankunde Jasiere. Umeze gute? Yameze neza kabisa ndashima Imana. Nibaze ko weekend yagenze neza cyane. Weekend yagenze neza nashimiye kabisa uko biri kose. Hamandagiwe no kugaruka muri studio za Yagana. Nibaze ko tugiye kuba tuganira amakuru y'inkino meshi kandi meza cyane. Ibintu nivyo byoroshye muri weekend. Weekend byari bikomeye, bamwe baratsinze abandi baratsinze. Ibintu nivyo byoroheye na cyane ku ruhande rw'umugwi wa R.Madrid waje kubona ko equipe ya Rayo Vallecano yaje kubiyibangamira cyane bidasanzwe, baza kuba banganya Barcelone nayo umukeba waza kuba utsinda. Rero nivyo tugiye kuba tugaruka na cyane muri kino kiganiro cyacu. Jasiere kamakuru yacu tuyahere mu gihugu cy'Ubwongereza. Tuyahere mu gihugu cy'Ubwongereza tubanze turabe naho nyene uko vya vyifasha imbere yuko tuja muri La Liga. Reka duhere kwanza ku rukino gwahuje umugwi wa Manchester City na Liverpool. Yari match yo ku munsi wejo w'Imana, match idasanzwe, match yo muriro kabisa cyane gose arindira n'abatari bake. Manchester City ije kubitsinda umugwi wa Liverpool ibitsindo bigera kuri 3-0. Harega aga publication nabonye ryari ikinyamakuru Parlo du Football yashize ko ngo iyo Arsenal mu nzira yo gutwara igikombe Manchester City kikomera. Manchester City rero ubona ko yaje kubitsinda umugwi wa Liverpool gutyo biza kuba bituma umugwi wa Manchester City wegera umugwi wa Arsenal nyuma yo kuje kubunganya n'umugwi wa Sunderland ku munsi wa gatandatu bitsinda bigera kuri 2 ku bindi. Manchester City rero gushika muri kano kanya amaze kubaja mu kinyuranyo cy'amanota agera kuri 4 hagati ya Arsenal umugwi wa mbere ndetse na Manchester City umugwi wa kabiri. Reka tuze twinjire indani mu rukino nyezina. Ni Liverpool ubona nubwo yashoboye kubitsinda umugwi wa Real Madrid, ariko ubona ko ibintu bya n'ubundi bitaraboneka neza mu cyane muri Premier League. Manchester City nayo ubona ko iriko iragwa ivyuka kugira ngo igaruke mu biyo byayo. Mbega twizeye ko ni Manchester City yoba ije muri course yo guhiganira igikombe cya Premier League nyuma yuko mwakweze ubona ko bitariko biragenda neza abantu basore ba Pep Guardiola bari kumwe nawe, ariko no mwaka ni Manchester City ubona mu nkino zitatu ziheruka yaje kubizisinda zose. Ubwo twizere ko Manchester City ije kuba ihangana na Arsenal nyuma yuko twaye tumaze imisi tubona ko Arsenal iriko yiruka kuri course y'igikombe nka yonyene. Novuga kuri equipe ya Manchester City kuza gutsinda equipe ya Liverpool ukaraba nuko mu ndwi yahera muri no ndwi nyene bari batsinze equipe nka Dortmund. Ni equipe nziza na Bournemouth mu ndwi yeze. Novuga ko ni equipe nziza cyane uri kuragerageza kuraba uburyo abakinyi uko bameze, birane ko hari abakinyi bari mu bihe vyiza. Novuga ati rero kuza mu kibanza cya kabiri bagasumbwa n'amanota 4 kuri Arsenal. Novuga ati ni course ikomeye cyane, ni course nziza kuri Manchester City. Nyaburya ari we banafise n'umukinyi ari Meilleur buteur wa Premier League. Novuga ati rero kuri equipe ya Manchester City ni kuyitega nubwo ayo n'iyindi migwi iri favori muri kino gikombe. Novuga ati rero kuri equipe ya Manchester City kuza gutsinda equipe nka Liverpool ni icizere cishi ko bashobora kugira saison nziza kuruta uko bari bagize saison yahera. Ni Manchester City ubona nuno mumenyeza wa Pep Guardiola bitwaje cyane uno mukinyi Erling Braut Haaland atsinda uko bukeye ko bwije. Twitegeke kuri uno mukinyi na cyane ubona ko ariko Manchester City shaka itsinde 5 ariko usanga afise nk'igisindo ciwiwe.
yanovuga kuri Erling Haaland iyo abasatirizi bagenziwe baba bameze neza ndavuga nka Jeremy Doku umukinnyi yakinye urukino rwiza cyane ino je novuga ko yanatowe nawo mu match ugerageje kuraba numwe mu bakinyi yari yavuruje cyane equipe ya Liverpool rero novuga kuri equipe ya Manchester City Pep Guardiola gushika ubu biramaze kugaragara ko yamaze kubatora 11 de départ kandi bironeka ko abakinyi biwe yamaze kubategura uburyo bakina bafise icizere buri rukino gose baritanga nubwo bari bakwiswe kuri Aston Villa biraboneka ko equipe Manchester City abakinyi bafise icizere novuga kuri Erling Haaland ni kumwitega nyawujya amaze gutsinda ibitsindo 14 muri Premier League keshi yo equipe ya Manchester City iri mu bihe vyiza ikintu izobibonera ko nuko meilleur buteur bari muri equipe ya Manchester City rero novuga kuri Erling Haaland icizere ni cishi yani nundi musore ku ruhande rwa Manchester City kwa Jeremy Doku umwe mu basore ubona ko yaraye anabangamiye uwitwa R.Madrid ndetse na mugenzi we bari ku ruhande rumwe ari Ibrahim Konate ni Jeremy Doku ni yindi ntwaro ubona ko uwitwa Pep Guardiola ariko aritwaza cyane muri no minsi afatikanije n'uwitwa Erling Haaland ndetse na Ryan Cherki amaze kubava mu mvune yahitiye ku rukino rwa Barcelone atanga assist zibiri ku witwa Haaland zose arazisinda kuri Dortmund asura mwongera yindi pass ubona ko ni Guardiola ariko arubakana cyane ubusatirizi bwiwe yani novuga ati n'ubusatirizi bwiza cyane haramaze kuba hagaragara connection mu bakinyi ba Manchester City ubu na Miriembo na Risawa nubwo atabafise Rodri equipe irakina neza yakinisha Nico Gonzalez akamuka sere mwiza novuga ati rero equipe ya Manchester City kubona na Phil Foden yamaze kugarura urwego buke yari yatsinze double muri match ya Dortmund rero novuga kuri equipe ya Manchester City biraboneka ko equipe imaze kubaka ikintu ubu bariko bakinira hamwe nivyo cyane bose barakorera hamwe mu kurondera Erling Haaland kuri meilleur buteur ko equipe ya Manchester City itanga icizere kuko bose bariko bakinira mu bumwe ya ni Manchester City rero ubona ko yaje kuba itsinda itoroheye inemeza cyane ko iri serie uno mwaka kujya no kwiganirwa kino gikombe cha Premier League ariko kandi namakenga nkibandanya kugira kuri no equipe ya Liverpool na cyane kumumenyereza wabo yitwa Arne Slot kugeza uno munsi ni Arne Slot ubona ko gushika muri kano kanya tutariko turabona ivyiwe neza mu Liverpool yanovuga kuri Arne Slot kabisa sedosi nziza cyane muri Premier League mu nkino zitandatu aherutse kuba kina yatsinzwemo 5 afise intsinzi imwe yaruse kuri Aston Villa novuga kuri Arne Slot nayiko ndagerageza kuraba bahijije kuba batsindwa urukino binyamakuru byo mu Bwongereza byavuzwe yuko inyuma yino ya zino ndwi z'ibihugu yuko no mugabo witwa Arne Slot azogaruka aze kuraba 11 de départ nshasha biboneka yuko ari umumenyereza kigerageza equipe nti novuga yuko atarayitora neza equipe iracamuroka aracabura abakinya aracarabayira mashobora kwizera nivyo kuri Liverpool kuri match ya R.Madrid bari batsinze Real Madrid niyo twabonye formation yagarukanye kuri equipe ya Manchester City nayo iboneka yuko equipe ya Manchester City yari yafashe impande zose equipe ya Liverpool biboneka yuko Arne Slot akazi ni keshi muri no sezoneka ko nubwo yari yatsinze Real Madrid yemeje abantu biboneka yuko nubundi nta kintu na kimwe twovuga arakora kuko urukino rumwe ntitwoca tumuha amashugwe nubwo rero kuri equipe ya Liverpool Arne Slot aracafise ibikorwa byinshi byo gukora kugira equipe yongere kugaruka mu mwanya mwiza yani burya ikimaze kubona Jasiel yo hariyo abamenyereza iyo bavuye muri no migwi mito niyaje ava mu Gwafeino hariho abamenyereza amaze kuba mbona bashobora kumanaginga cyangwa kumenyereza ino migwi mito kandi akayishira ku rwego rudasanzwe igatwara ibikombe mu bihugu barimo ikazi kitwara neza ku mugane wa Buraya muri Ligue des Champions ariko iyo hageze ko bamukura muri rya migwi mito muzana mu migwi mikuru gasanga bikombe biramunaniya ni naco kibazo uwitwa Arne Slot ariko arakora kuko muri Feyenoord abakinnyi yarafise nta niveau afise y'igice cyabo Liverpool ifise rero uko bigaragara uno munsi afise uwitwa Hugo Ekitike afise uwitwa Alexander Isaac afise uwitwa Florian Wirtz akagira n'uwitwa Cody Gakpo n'abandi bakinyi nka Mohamed Salah hajya afise inyuma yuzuranya abakinyi ariko ubona ko gushika muri uno munsi inoma nga tugeze ko uwitwa Arne Slot ntaratora ibijanye n'imikino ya Liverpool canke abakinyi 11 ashobora gutangura mu kibuga bamaho aho rero niho twovuga ati umumenyereza Arne Slot kabisa ino sezo biriko biranka sana nako ndaraba ikinyamakuru cyo mu Bwongereza we ko ravuga yuko ngo ubundi buryagira zane ngagira aje kuri system ya 4-4-2 gazo kinisha Hugo Ekitike na Isakwa uko ari babiri gakinisha aba point babiri ngagerageze biboneka yuko umumenyereza yoneka ko system kabisa ikiramunanira nubwo beshi twavuze ati mbega kazanye formation yakinishije kuri Real Madrid ubwo yoba yaratoye 11 de départ nubundi biraboneka yuko
ekipe nta kintu iri kirakora ekipe iroroshe gufata cyane ya Liverpool nubwo kesho usanga rimwe na rimwe bakina bagerageza kuri Real Madrid nta muntu yoharira bari bakinya urukino rwiza ariko nta muntu yovyishimira ngo urumva ngo baratsinze Real Madrid ariko biraneko ko Liverpool Arne Slot uko bimeze kose agomba kuba yakwicara akiga neza system akavuga ati burya iyo se zimaze gutanguruka budafisa 11 de départ baboneka yuko ekipe yawe yamaze kuba ikunanira aho nyene naje niho ndiko ndagira amakiga eske kuva mu mwaka uheze bajya bakinyara afise ekipe ntiyari nziza yasizwe na Klopp cyane kabisa voilà uno mwaka dutanguye ntibongeyemo uwitwa Eketike bakazana Isaac bakazana Milos Kerkeze na Sivyo n'uyu Mamarda Shavir no munyegore na Jeremy Frimpong so bakinyi bongewemo none ndiko ndibaza gute dushobora gushika kuri journée y'uno munsi ya 11 utarashobora gutora system uzokinamo n'abakinyi ushobora gutanguza mu kibuga ani naho nco mbonera yuko uwitwa Arne Slot ekipa ishobora kumunanira kuko ntushobora kunsigura gushika muri kano kanya kuba uri umumenyereza umumenyereza ekipe nka Liverpool uno munsi tuvuze Real Madrid tukavuga Barcelone Liverpool irahicara Bayern Liverpool icara ahantu cyane Bayern ihicheza Paris Saint-Germain none ndiko ndibaza nimba vyukuri uri umumenyereza ekipe nka Liverpool iniganira ibikombe vya Premier League bikinirwa mu Bwongereza no mwaka deja gushika muri kano kanya ekipe ya Liverpool yaramaze kuva muri Carabao Cup yaramaze kuva yaravuyemo uno munsi mengira cyasigaye muri FA Cup FA Cup baracyari isigayemo muri Premier League na Ligue des Champions ariko ndiko ndibaza none vyukuri Arne Slot mu migamba afise no mwaka harimo kugwanira Premier League nkuko bigaragara kuko ubu no mwanya ikitugaregarira ku maso ni statistiques zivyemeza nanje ncagira ico kibazo ubwo vuga kuri uwitwa Arne Slot yo bafise mu mutwe guhatanira igikombe ca Premier League cyo no mwaka cyane uvuga ni ibintu bigoye cyane kuri Arne Slot nuvuga niko ndaraba uburyo abafana ba Liverpool bariko baravuga mu makomantere mu binyamakuru bariko baravuga ati turashobora kuba tugiye kugira sezombi mu myaka yari haciye dukina na Liverpool kuko umaze kubona nko mumenyereza Arne Slot je narabivuze Arne Slot sezo yahetse ntuze yarafise abakinyi yagira ko barabakinyi yari inyubako ya Jurgen Klopp ubu nivyo yarasavye abakinyi transfer baramuzanira abakinyi ariko kugeza nuno mwanya biboneka yuko abakinyi bakimugora abakinisha aguma agerageza systeme Florian Weekend tumuzi hagati akamushyira ku ruhande ego vyarakonze kuri match yeruka ya Real Madrid ariko biboneka yuko nubu kuri match ya Manchester City beshi bari bavuga ati iyi niyo match rero y'igipimo yo kuraba umugabo nka Arne Slot mbegi systeme yoba ariyo ariko nubundi ubona ko ekipe ya Liverpool nta kintu yakinye ntitwabonye ya Liverpool twari tumenyereye bihuye na City ubona kwikombata impande zose bagahangana rero mvuga kuri Arne Slot nakazi keshi novuga ko kumugira umufavore muri Premier League biragoye cyane nyabujya niko ndabona ekipe nka Arsenal na Manchester City zimeze neza cyane kandi uko uraraba zose ego nivyo Arsenal ntiyatsinze ekipe ya Liverpool ariko ekipe nka Manchester City vyamaze ko na ekipe ya Man United gatsinda ekipe nka Liverpool aho hariho nka za Brentford zatsinda ekipe ya Liverpool novuga Liverpool biragoye cyane kuzoyona muri course je mbere ico mbona course igiye kubandanya ba Arsenal na Manchester City ikindi kintu ndiko turabona kiyo kiribonekeza mu gwa Liverpool ni defense yayo sinzi ko no mugabo Arne Slot ari karabona ko defense yiwe itiri kiramurirana gatonya hari kintu nigeze kuvuga twari kumwe ngaha ndavuga ati uyu mumenyereza Arne Slot si wo mumenyereza twamushaka kugwego rumwe nk'ubwa Luis Enrique ba Ancelotti uyu wa Barcelone wa Afrique sivyo bagaruka wa Pep Guardiola bagarukana nivo umukinyi yatakaje uno musi ko turaraba iyi defense ya Konate na Ntuzenye na Van Dijk biragaragara ko witwa Konate wewe ugwego gwasuye inyuma cyane biboneka ariko ikintangaza ni kimwe si wa mumenyeza afata decision avuga ati umukinyi ndiko ndana ko ari mu bihe bereka manje ndamushire hanze gendura ibintu Konate amazimi sakina ibintu biteye isoni mugafisa Gomez ajya hanze ntashobora kwiyumvira ngo mukinisha ntashobora kugira ati ngerageze nkuko twamatubona nk'abamenyereza nka ba Finke wumva ati ego reka ngerageze ntuze nka Eric Gracia ndamushire ku ruhande rwa nimero 2 nivyo rerabuze ivyo wavuze nivyo gutegura umukinyi ariko arabona nk'umukinyi ariko arasubira hasi ari faible ntaze kumwicarika mugere amubwira ati wewe mbonye ivyo uri kurakora basa mpanza mushire hanze kuko no kwicarika umukinyi biratuma yisubirako ugiye umukinyi umwicaritse ukavuga ati
we bivanye nuko nabonye urwego wadukiniye mu nkino twakinye we irifo yo kuja hanze ukamanza ukamenyereza neza bagashiraho uwundi bakaraba irifo yo katesta naho umundi uri mu bihe bibi aba ari cyo gihe cyo gutesta abandi bakinyi izindi mpano urabe yuko equipe ishobora kuduza niveau rero Arne Slot ico ni cabuze muri equipe ya Liverpool umva aguma biboneka yuko aguma agerageza vyanka avuga ati rumva ari abakinyi tukibuze bari mu mvune ariko ivyo sivyo vyitwazo nabo bazogaruka turabe abaguma vo ariko biboneka yuko mumenyereza Arne Slot ariko mumenyereza abonekera muri ico gihe nyene muri ico gihe nyene igihe iyo equipe ari imbi niko kazire ko umumenyereza nyezina tuba tuzi nk'aba professionnel aba ba Luis Enrique ba Hasi Flink nabamenyereza ubona yuko nubwo abatakaje nk'abakinyi bane arashobora kugera equipe igashobora kuba ironka umusaruro ukaba muke ariko ukabona ko yari yaje situation très difficile ikindi kintu je nagiriza witwa Arne Slot ku ntebe y'abasubira abandi arafise umwana yitwa Ciza nico re namubonye mu ntabana ayo nundi umupeta afise uyaca ku ruhande rwa Lyon umupeta afise talent urashobora kuzuka mukinisha n'iminota 40 ubundi ko ndabona attack ya Liverpool isa nk'iyamaze nuvuga yamaze kuba itakaranga uko twari tuzi attack ya Liverpool ivuye mu igoye ekitike ari mwiza ukarabasara ukaraba na Gakpo basigaye atangura hanze n'umukinnyi ko bamaze gukoroka nivo rero irifo yuko arabindi ataka abakinyi ba Kieza ba Peti bato akabaha umwanya nabo agapima nka match nyimba uhuye na banire yabo bana ukabaha umwanya n'iminota 30 kara nuko vyari vyifasha hagati y'umugwi wa Liverpool ndetse n'umugwi wa Manchester City ni Pep Guardiola rero Jasere yaraye akwije inkino igihumbi nk'umumenyereza amateka yiwe aho yagiye araca hose yaraye akwije inkino igihumbi nk'umumenyereza ni biharo bidasanzwe ko no menyereza Pep Guardiola ubona ko nawe nyene imigwi yayizungurutse nkina zimenyereje zitari nkenya urundi rukino twogira ico turuvuze ko ni match yari kirahuza umugwi wa Tottenham Hotspur yakira umugwi wa Manchester United kwikinkino zigera kuri zitanu itazi gutsindwa uvuga ati iyi match bahuye na Tottenham yari match iboneka ko yari ifise icizere kuri equipe ya Manchester United uburyo bayibanjemwo bakaronka igitsindo ca mbere yari equipe navuga ati equipe ya Manchester United uno musi yatsinda equipe ya Tottenham ariko byari bitandukanye kuko umengo Tottenham region ya 10 yaratakaje urukino equipe ya Tottenham nayo novuga ati ni match yamiryoshe ni match yamigoye kuri equipe ya Manchester United nivyo navuze equipe ya Tottenham ikunze kubigora imigwi yi Manchester byaboneka ko nubundi nubwo nivyo baramaze inkino zitanu ni ikintu kiza kuri equipe ya Manchester United ni equipe twamatuzi yamiri muri situation mbi ariko biboneka ko ino sezo bariko baragerageza ariko rakina kuza gutsinda nka Liverpool ukacuza ukanganya na equipe ya Tottenham novuga ati ni icizigiro kiza kuri Ruben Amorim ariko iyi match iboneka yuko yarahazwe kuyitsindwa ariko iboneka yuko abasore we bariko baritanga nubwo batarusa amanota 3 ariko inota ari muri yamaze kuri equipe ya Manchester United ni ikintu navuga ko ari ciza gitanga icizere ku mugwa wa Manchester United twari tumenye equipe ya Manchester United igumitsindwa buri kanya ibi bintu Manchester United yaberuka kera kabisa ishobora kumara Manchester izigera kuri 5 igatsindamwo 3 ikanganyamwo 2 ni biharo bidasanzwe rero ubona ko equipe ya Manchester United kirakora na cyane bari kumwe n'umumenyereza wabo Ruben Amorim nyuma yo kuva no mu bibanza bitari vyiza ukabona ko baje ko baduga no munsi bageze mu kibanza kigira cindwi misi yahera bari mu bibanza vya 15 novuga ko ari ikintu ciza rero kuri Ruben Amorim n'abasore biwe mu mugwi wa Manchester United baje ko banganya n'umugwi wa Tottenham ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi ubona ko match yaryoshe cyane mu minota ya nyuma yararyoshe kabisa witwa Richardson atsinda igitsina c'intsinzi ku mugwi wa Tottenham kwa minota 91 ariko uwitwa Matthijs de Ligt nawe uno mu defenseur w'umunya Hollande aza kuba gombora ya Manchester United igitsina ca kabiri ku minota 96 gutyo urukino ruza kuba rurangira ari bitsindo 2 kubindi ni Manchester United vy'ukuri ubona ko no mundwi heze uwitwa Ruben Amorim yaje kuba anatsindira agashimwe kumukinyi kumenyereza yaranze kwezi kwa 10 ndetse n'uwitwa Brian Mbeumo nawe aza kuba atawukana agashimwe kumukinyi yigenje neza gusumba abandi yaranze kwezi kwa 10 kwa gitugutu muri Premier League rero vyari ibintu vyiza muri no weekend ku ruhande rw'umugwi wa Manchester United. Jasiere kamakuru yo mu gihugu cy'ubwongereza tuyarangirize ku mugwi wa Arsenal nyuma yuko wari kurigenza neza umara kwezi kwa gitugutu kwa kwezi kwa 10 atagitsindo winjijwe mu bwongereza ndetse no muri Ligue des Champions ariko ubona ko mu ntango z'ukwezi kwa 11 umugwi wa Sunderland uje kubahagarika ugo rugendo rw'umugwi wa Arsenal aho baje kubanganya ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi
ntanguye kwibaza rero ya Arsenal dukunze kuba tubona itangura sezo ubona ko ihagaze neza mu kibanza ca mbere itanguye gutsitara taragana no muri Boxing Day ubwo Arsenal izobandanya kutwizeza vy'ukuri ko ari ya equipe iri seriye ku gikombe cy'uno mwaka. Yangira ubuheruka turi ngaha twarigeze kubivuga equipe ya Arsenal nivyo ni equipe ifise twavuga ko twese dufise n'icizere kishobora gutwara Premier League nubwo hakiri kare. Twabivuze equipe ya Arsenal ni equipe ikunze kuba inanizwa n'ubugwe buto imigwi mito ziza Sunderland, Aston Villa. Rero novuga kuza abantu benshi bavuga tego equipe ya Arsenal ni equipe nziza muri Champions League, niyo ya mbere nayoboye muri Premier League, ifite defense nziza, yari maze inkino nyinshi tinzizwe igitsinda, ariko equipe nka Sunderland nta kintu cyababujije. Equipe ya Sunderland yagira abatangaza nuvuga kuri Sunderland ni inkino zibiri nziza abakinyi batsinze Chelsea, baraje barahagaritsa equipe Arsenal barose inota rimwe kandi bayinjije mu bitsindo bibiri, imwe mu ma equipe akomeye cyane muri defense. Novuga rero kuri equipe Arsenal novuga ati ikizere gitanguye kugabanuka, nyabujya na Manchester City ariko bariruka ari equipe boneka ko sezo bafatishije nabo amanota ni make. Novuga rero kuri Arteta namakosa birukora gusa ukabura kivuyemo. Novuga rero kuri Arsenal nta muntu yovuga ngo ikizere ngo congo ngo ni cyose go barafise nze. Nuvuga ko bafise equipe nziza, effective ni nziza cyane, ishobora gutanga ikizere ko bazotwara igikombe, ariko ntibibagiye ko equipe ya Manchester City iri hafi yabo kandi batangwe kunganya na Sunderland. Mu gihe equipe ya Manchester City nayo tuyize mu migwi mito tuzobona bitatu. City zotuminanirwa n'imigwi mikuru, ariko mito nta kusabaga. Rero Arteta kuba atangwe gutakaza ni imigwi mito novuga ko ikizere gitangwe kugabanuka. Ni Arsenal ubona ko yariko iraraba ko umwaka yotahukana kino gikombe, ariko novuga ko ari ikosa ryakozwe na cyane kunganya n'umugwi na Sunderland uri serie uziko ufise icyo kurarondera, ariko no kurindira mu nkino zigiye kuba zikurikira turabe uburyo Arsenal ya Michael Arteta igiye kubandanya yigenza mu nkino zigiye kuba zikurikira. Naryo tubona ko umugwi wa Manchester City wo wakamejeje ubona ko iriko uriruka nyuma y'umugwi wa Arsenal, ariko kandi nitwibagirwa n'ubwo Liverpool mezuko iri nyuma yaho ifise amata 18 za Chelsea ziri ngaho equipe nka za Tottenham ziri aho hafi. Rero nukurindira naryo tubona ko tugiye vuba kwinjira mu kwezi kwa 12 vere ukwezi kwa mbere kusanzwe kuberamwo inkino za Boxing Day bahakwa inkino zitatu mu ndwi. Rero nukurindira twaraba naho nabonye barabihinduye barabihinduye bavuze ko muri Boxing Day hitezwe kuzoba match imwe, ubu ngo barabihinduye ngo mu minsi mikuru nta match zizoba nkuko twahora tubimenyereye. Nukurindira twaraba ko uwitwa Michael Arteta na bagenzi biwe abakinyi biwe na staff bari kumwe ko bagiye vy'ukuri kuba bagiye kuba bakosora kugira ngo yakubotahukana igikombe Arsenal maze igihe yiruka ko idaheruka gutwara vuba. Nuko rero vyafashe muri Premier League nizo nkino twoca ko reka tuze tubandaniriza muri Espagne muri La Liga eSport turabe uko vyari vyifashe muri no weekend. Jasiere ni nkino nyinshi zari zitezwe zaraye zibaye ku munsi w'Imana. Turavugaho urukino rwahuje umugwi wa R.Madrid ndetse na Rayo Vallecano ndetse n'urukino rwaje kuba ruhuza umugwi wa FC Barcelone n'umugwi wa Celta Vigo ejo igihe cy'isaha zine z'ijoro. Reka duhere ku rukino rwahuje umugwi wa Real Madrid ndetse n'umugwi wa Rayo Vallecano. N'urukino ubona ko equipe ya Real Madrid yaje kuba itsitara iza kunganya n'umugwi wa Rayo Vallecano ubusa bugera ku bundi, ariko uwitwa Xabi Alonso yongeye kwikwegera umugwi wa FC Barcelone kujana no kwiruka bahiganirwa kino gikombe cy'uno mwaka. Jasier ariko uwitwa Xabi Alonso n'ubundi jewe ndacabona ko hariho agahaze kubijanye no kumenyereza uno mugwi wa Real Madrid. Novuga kuri Real Madrid n'uruhombo gutakaza amanota 2 nyawujya bari muri course na equipe ya FC Barcelone, nivyo barayitsinze Clasico. FC Barcelone bagenda kwisigana amanota 5, ariko novuga kuja Ivarecas umugabo nka Xabi Alonso afise Real Madrid akaja kunganiriza yo busa ku bundi, novuga ko nubundi cizere kirakoroka. Press iraduka kuri equipe ya FC Barcelona na Atletico Madrid na Villarreal bo batsinze ino journée ya 11. Rero novuga kuri Xabi Alonso n'uruhombo rukomeye cyane, ariko ikibuga ca Rayo Vallecano imbere yaho Real Madrid hura n'urukino twari twabivuze ko Real Madrid izoja mu kibuga kigoye cyane ni Vallecas. Ikibuga ca Rayo Vallecano kitaba coroshe, ni imyaka igera kuri 3. Si Xabi Alonso wenyine ananiwe no gutsinda equipe ya Vallecano, ni imyaka 3 equipe ya Real Madrid itaze gutsindira kuri kijya kibuga. Novuga ko intsinzi yabo bayiheruka muri saison ya 2020 ya 2020. Rero novuga
Xabi Alonso yikwegeye nkuko wabivuze kandi biraboneka urukino uburyo barukinyemo je sinashimye line-up yatanguje vraiment biraboneka ko Xabi Alonso ubundi ku bintu byo kugera equipe abakinyi batangura n'ibyo gusubirira ari bimwe mu bintu bishobora kuzomutera kaga gatuma bigazotuma ashobora gutakaza n'ibikombe yari kwegera gutwara ya tukira nyene Jasiere umumenyereza iyo equipe iri kiyaronka resultat mbi ubundi bibazwa umumenyereza bibazwa umumenyereza niwe nimero ya mbere bibazwa uko equipe niyatsindwa cyane ntibazirukana umukinyi birukana umumenyereza ndiko ndibaza rero ndavye urugero rubi kaduvuge ati rubi abakinyi ba Real Madrid baraberekana ku munsi w'ejo na cyane cyane mu busatirizi bwabo witwa Vinicius Junior ndetse na mugenzi we Kylian Mbappe ariko ico gutangaza bose bamaze urukino kuri bando touche arafise umwana yitwa Endrick yabaye deuxième meilleur buteur wa Copa del Rey mwaka uheze Ferran Torres afise ibisindo 6 Endrick akagira ibisindo 5 afise umwana yitwa Gonzalo Garcia yigenje neza akaba meilleur buteur w'igikombe cy'isi ndiko ndibaza rero kuhadikiriza uwitwa Vinicius Junior na Mbappe mu kibuga motife ngo bamusavye ko bokinishirizwa rimwe ubwo nivyo bakinye rimwe ariko umunsi vyanka naho nyine bazoguma mu kibuga ko tubona ko ku munsi wejo hari hakenewe impinduka niburi kuva ku motoso 60 ariko ivyo byose Xabi Alonso ntavyo yaje kubakora ndiko ndibaza ari nimba vy'ukuri no mugabo nawe atari karashira akazi kiwe mu kaga yanavugana kaga gakomeye cyane kuri Xabi Alonso ubundi kuza kuri Liverpool ukana ko ibintu ukubiswe match ubwo ari bwo bose match uwo wayikubiswe umumenyereza uragenda ukicara ukavuga ati eske iyi match niki cyatumye twitsinda ugerageje kuraba igice cya mbere ya R.Madrid bakinye kuri Rayo Vallecano biraboneka yuko nta kintu novuga kuri Real Madrid yakinye Kylian Mbappe wewe yari yafashwe iminota 45 yose yarangiye atani shoot na rimwe muki kwa Rayo Vallecano ariko irindi kosa nabonye kwa Xabi Alonso n'uburyo aba bakinya bakinishije vyandika ko Real Madrid yari foronga kwa Vinicius bagomba guca kwa Vinicius ubundi kuja gushira Brahim Diaz ya ku nimero 7 bireka ko byaboneka ko kuri kote ya Drua biboneka ko Real Madrid nahantu yari kirakina nahantu hariko haraje equipe ya Rayo Vallecano yari yiturije neza equipe ya Rayo Vallecano yari ibiza ati twebwe ahantu tuza kubafatira ni kwa Vinicius miliye yo kuri ntuze Rayo Vallecano muri milira hakina bafise uwo musore isi Parazone n'umukinya kina neza afatanye nabandi bagenzi barafise n'undi muntu wa Futosi akagana Papetis bakina neza umva ni equipe kina yifitiye ikize rero wewe ugomba kuri equipe yuko ubona intsinzi bisaba yuko ajya makote yose abiri abe kote gauche na kote droit uburi fort rero kuza gukinira ku kote imwe ubuhaye umu adversaire kukwiga neza nubwo yo kuri Rayo Vallecano vyari vyoroshe cyane ahubwo nabonye n'ubundi Thibaut Courtois hayo save yakoze ubundi equipe ya Rayo Vallecano yari kuba camujyaho nubwo yo kuri Real Madrid Xabi Alonso urabona ko nta n'ikizera atanga mu bana wanashima abakinyi bafise nivyo bari kuri bando touche nubwo ibintu biko biramushikira nimwe vyashikira uwo bitantuze Carlo Ancelotti gufata ingingo ku ba star baracabitinya nico gituma je nkunda Pep Guardiola twarabonye Chelsea yari yatsinze kuri Dortmund ariko uraja ku ntebe nkuko ubona haranda atanguye hanze akacashira mu gihugu none Foden ni yabaye meilleur joueur wa saison ya 2000 combien 2022 2023 edare 2020 yari 2023 24 muga 24-25 yaji bench yicara ku gatebe kose kandi yabaye meilleur joueur wa Premier League ico rero nico dukunda kuvuga ko Pep Guardiola arusha abamenyereza beshi arafata ingingo ataravye ati wori umustar watanze ibinibi hari igihe equipe ijya mu bihe bibi bikabonekana wa mukinyi w'umustar mugira ko yuko yananiwe canke match ikamwankira kubera ko utogira difference uvuga ati reka ngira impinduka we tangura hanze uwakine canke reka ndagusore nka Mbappe vyaboneka ko nta minota inkigi yari gukina yose yari gutuma sha mujya mwana canke umwe muri Endrick na nujya mu peta karaba twanabonye uwitwa Endrick kuri match ya Valence yinji yasubirira ariko ibintu yakinye kuva ku moto 75 nimba atari moto 80 yinjiriyeko yasumbije amanota uwitwa Franco Mastantuono yatanguye urukino gose kuri ya ruhande kuko nimero 7 nkace nibaza none vy'ukuri uyu mugabo Xabi Alonso nivyo yasinyiye equipe ya Real Madrid ariko equipe ya Real Madrid niyaje mu bihe bibi ntironka umusaruro mwiza hazokwirukana nde
hazokwiruka Suitwa Zabi Alonso kuko ubundi intsinzi hakezwa abakinyi uri kurananirwa muri equipe numumenyereza bijako rero novuga ko uwitwa Zabi Alonso akwiye kwicara kwanza akiga iki kibazo kiri mu Real Madrid mu gihe hariho abakinyi ngenderwako wisevre baratangura kandi bagakina ariko iyo vyanse raba kuri bando touche je naraye ntangajwe bo remplacement zinyu mu muntu niyo zihagarako cyane kuko Dean Hussein yari yaronse carton jaune mu mbere bo yariko aramuproteger ngo ntashobora kuronka indi karta igira kabiri niko guca musohora azana uwitwa Eden Militao aza gukinana n'uwitwa Raul Asensio ariko rero ku ruhande rw'imbere genda urabe yasoye Brahim Diaz azana uwitwa uyu mu Espanyol Dani Ceballos umuntu wa kangahe hari ku munota wa hafi wa 60 sivyo niwe yaje kuba azana uwitwa Eden ku munota wa 71 remplacement tuvuge ko iyo hagati n'imbere aje kubikwa ku munota wa 71 yazanye Rodrigo Goes yamwinjije ku munota 79 asubirira uwitwa Eduardo Camavinga achakora remplacement yo kwinjiza Trent Alexander-Arnold asubirira uwitwa Federico Valverde yasa nk'uwagize ikaci imvune ku munota wa 81 nkaca nibaza nimba vy'ukuri uri umumenyereza ukeneye gutsinda uzana aba mediateur n'abataka ku munota 71 ku munota 80 iki kibazo kandi naco cabaye kuri match yahuje Real Madrid na Liverpool remplacement iwe ya mbere yaje kwikora ku munota 69 deja Liverpool yamaze kuba iterekamo igitsindo nkaca nibaza vy'ukuri no mumenyereza areka kinira kugombora ni navyo vyarayibaye ku munsi wejo ku rukino rw'abahuje na Rayo Vallecano uri equipe nkuru uri kukena equipe ntonya eske ga Jasi equipe ntonya nka Rayo Vallecano iri kina Real Madrid cyangwa Barcelone wewe ku munota 70 Rayo Vallecano zorikire kwatike irondera iki equipe ntonya inota rimwe ku mugwi munini nibari hambaye cyane nk'intsinzi ni nk'amatata tubabaronse rero Rayo Vallecano iyo yabonye ku munota 70 Real Madrid itazivyirimo ni sabwa gukora iki suko zibira irondera isinota rimwe ntibari ronse eregija n'intsinzi kuriwe ubundi ijya masha Zabi Alonso yakinye kuri Rayo Vallecano cyane nabivuze onze do depart yatanguce ntiyari je equipe ya Rayo Vallecano ndayize ubuheruka ni equipe wanashima nino seze yaranganije kimwe ku kindi na equipe ya FC Barcelone c'est vrai ni equipe nziza kandi rimwe mu migwi yo muri Espagne ikina umupira mwiza cyane no kwituriza possession 50-48 possession kuri ntuze Rayo Vallecano ni equipe ifise possession nziza ariko ubundi uwo mugabo Zabi Alonso yaragomba gutsinda gute mu gihe uri kukinisha uruhande rumwe gusa equipe yantuze ya Rayo Vallecano ifise na defense nziza ikagira no munyegoro ubuheruka Frank kuyitsindira ku kibuga i Montjuic uburyo yakinye yatangujemo Rafinha na ntuze na Lamine Yamal barabakinyi bana ko impande zose baravuruga equipe ya Rayo Vallecano kandi barusigwa rumengo rya penalty gari wando whisk ubundi buryo yari penalty ariko rewe witwa Lamine Yamal yaze ko itera n'induru mugabo igihame nuko batsinze ivyo nitubigarukako ariko jewe ndatangazwa deja urabona ko ufise abataka equipe nk'igi bikene abantu bayipressa bari kuri bivuga neza kuri match ya Barcelona ni equipe ya Rayo Vallecano ho kuri iryo gihe urabona ko equipe ya Barcelona yasumbije iboneka equipe ya Rayo Vallecano nubwo Barcelona itari bwaronka igitsinda mugagendura ku munsi wejo ejo wamengo nta gushaka kuri mu basatirizi kubije no kurondera igitsinda ni equipe ya Real Madrid wabona ko yarubaka urukino uhereye inyuma ku munyego ari kuba defense no kwa mediateur ariko umupira ugeze kubataka akaba ariho biza gupfira nkaca mbabazwa rero ni kubona uwitwa Zabi Alonso adashobora gutora solution mu rukino akabona ko ikibazo cyo kiraba mu busatirizi ntashirimo bataka kandi afise abataka je ikintu nabonye kuri Zabi Alonso ikosa novuga kuri Zabi Alonso ugerageje no kuraba mu match Real Madrid imaze gukina gatakaza ego ariyo nyinshi yatsinze ariko ikintu citwa kugera bado tushe yawe kiramunanira iyo niko sajya mbe ntanu n'umuri yari yo bareka radukurikirana kuri yagana atari cyumviro ko muri commentaire umugabo witwa Zabi Alonso bado tushe yiwe ntazi kuyiyobora ntazi kuyihicizera abandi bamenyereza turakunze kuba tubona nubwo twako turavuga ngo Arne Slot yego nivyo na Arne Slot ariko rimwe na rimwe ariko na Arne Slot match bakinya bane mafu ya mbere ya Premier League ni twabonye aterera yaba bakeza bakaza bakakora ibintu ngumuha so bamutabara kuri match za Newcastle hose ariko Zabi Alonso nariko ndumva bari ko baramubaza ari umunyamakuru yakaramubaza ati none Zabi Alonso ko tutabonye Endrick na Gonzalo utabahaye umwanya ngo yaha ngo ivyo ngo ntibikure ngo kuko turafise ngo abandi bakinyi ngo batera kaga ngo ngaho urumva iboneka ko aguma yitaho bagiye abastari none ko tuko turabona match zibaye zibi nibwo rukino rwa mbere muri La Liga Santander
Real Madrid ikinyino sezo ikabura ni goli niri none ko twabonye Liverpool vyase ntibaronka igitsindo no kuri Vallecano biranse no kubiri kudashobora guha abandi bakinyi bari kuri bande tushe gendurabe muri Bayern bafise un petit mushashe yitwa Carle ejo bundi yaratsinze muri Ligue des Champions mengo ariko akina na Dinamo Zagreb no muri Bundesliga un petit jondi yaratsinze gendurabe kwa Paris Saint-Germain bambaye ntibakina gendurabe kwa Manchester City un petit badugije Nico Oreille ntakina sivyo ndiko ndibaza rero uwitwa Xabi Alonso koko aratahura ekipa arimo aratahura akazi afise ubwo arakunda akazi kiyo arashaka karokora erega nubwo uburongozi bwagutumye ko abakinyi teza bakinira rimwe vyase ntibaguma mu kibuga erega haragergeho mukinyi vyanka ivyo ni none uzokora remplacement ryari gendeye kwa Barcelone ntibatinya gushira witwa Dro Fernandez kandi barafenya bari hajya Dro Fernandez araza gakina ba Marc Casado ntibakina sivyo gendera rero ni bagi nabari hanze arakina aratuma arigi haboneye ko Frank vyase akavuga kandi ndamuterekemo ku minota wa 75 80 ndabe yuko ari ico yotere n'ubundi twabonye abigize kuri Harojo Harojo aci atanga intsinzi rero novuga ko ni Xabi Alonso akwiye kwicara vy'ukuri akiga akisubira na cyane ku ruhande rw'iyiwe kabisa ku ruhande rwe gumenyereza ni yicare yige atoreye ikibazo kiri mu Real Real Madrid na cyane cyo kuzaraho umwanya abakinyi bo kuri bando tushe jenda wana ego basi ijya kote ya numero 7 ni yari karakinisha cyane imipe ntiyari kiracaka ariko gendura umukinya hari eske Fede Valverde uzura baduganya imipira burya Fede nigeze kwakina ku nimero 7 kuri yarigeze kwakina hari hanche ni katabipi sivyo mugabo uwitwa Fede Valverde si wa mukinyi twiyama twitega ama centre gendura nkino zose akina atera centre zinga ateye nyinshi ntirenga imwe canke zibiri ariko ivyo bitandukanye ku witwa Trent Alexander-Arnold numwe mu bakinyi tumuzi ko iyo karite yo gutera amasantre ubundi nabonye n'ibinyamakuru byinshi byaguye muga byatangaye cyane kuko baha mahigwe ko Trent Arnold gutanga urukino kandi kuri match nka equipe ya Rayo Vallecano ibikene mu atera amasantre mugani wa mu gihe rero twabonye twese ati mbega Trent akacamwe inzira no mu minota ya nyuma erega Fede ubundi Fede abantu babitahure Fede mukinisha ajya kugira ngo bashobore kuzibira iskora zibira equipe ariko kuri match ya Rayo Vallecano si match ya Rayo kuzibira yari match yaragomba gusatira mugani wawe rero novuga ko yari gutuma ijya kote numero 7 ibura umukinyi ariko ikagira mu Afrika cyo gutera centre nyinshi ziza muri surface ko zirakrea amadanger nivyo rero nari navuze ati yari gutuma hengekesha ya Rodrigo nivyo byo kuvuga ko Rodrigo na Vinicius basangiye post yego ni ariko no muri Barcelona ari gihe bibarafinya kaja ku numero 7 ya Lamine Yamal gendera Rodrigo yinje mu mutaka nga 79 nivyo rero twavuze ibintu vya remplacement biramunanira no kugera ntunze bando tushe ko bikimunanira agikeneye kuyiga na staff yiwe bakavyiga ko kugira bagaruka sino sindiko ndabona uwitwa Xabi Alonso abandaniriza mu Real Madrid mu gihe atokosora ibintu tuko turabona muri equipe ya Real Madrid kuko baza ko akiri kare arashafise umwanya wo gukosora kuko adakosoye mugani wawe n'ubundi bizomutamuka ndakubwije kuri Barcelone kamara kumujimere Atletico yaje na Atletico voilà bikazi kamara kumucako deja zo bayikwegera zo ari karishira mu kaga zo ari karikwegera equipe ya Real Madrid nivyo se equipe zo guha projet y'imyaka 2-3 muri Barcelona na Real Madrid bakeneye mu myaka 2 bubaye bafise La Liga ni buri bari kuko equipe ya Real Madrid abantu mu gusozera tuva kuri Real Madrid ntihagire ikintu nakimwe azitwaza ngo ntabakinya afise oya abakinyi baraha abakinyi bariho ahubwo natahure bando touche amenye kuyikoresha ayivyaze mu musaruro ataraho bizokwa maviance Vinicius azumushako batatu Mbappe bamushire ko babiri equipe yabarayigose none ico gihe natakoresha bando touche bizoherera bizokwa muri bitwabonye kuri Liverpool tuzokwa muri bitwabonye ku match ya Rayo Vallecano kuzokwa muri bijya twabonye kuri match yandi ya Atletico de Madrid Amiri Goristan ya reka tuve ku mugwi wa Real Madrid tuje ku mugwi wa FC Barcelone Jasiere ni Dietas Freak n'abasore we baraye bakoze akazi kadasanzwe mu gutsinda equipe ya Celta Vigo equipe yari maze hafi match zigera kuri 6 itazi gutsindwa ariko baza kubakora akazi keza bayisanze muhira bayitsinda ibisindo bigera kuri 4 kuri 2 akazi kadasanzwe ku mugabo umutama w'imyaka 37 uwitwa Robert Lewandowski aterekamo ibisindo bigera kuri 3 gutyo afashe umugwi wa Barcelone gutahukana insinzi n'amanota 3 gutyo habamwo ikinyuranyo cy'amanota 3 hagati y'umugwi wa Real Madrid na Barcelone fatikiwa nshaka kabiri
novuga kuri Hansi Flick yari match yari très important kuri equipe ya FC Barcelona nyabujya umukeba wabo bari mu kibanza cya mbere yari yanganije urukino equipe ya FC Barcelona bari bagiye bakina bazihize tavuga ati Real Madrid batakaje amanota 2 natwe ko bigenda kose tugomba kwitanga ibyo dufise byose amanota 3 tukayabona tukabandanya kubegera imbere kandi FC Barcelona yari mu bihe bitoroshe kuko equipe ya Villarreal na Atletico Madrid bari batsinze equipe ya Barcelona yari ya gatatu ariko baje bavuga ati kuri Celta Vigo turagerageza turondera amanota 3 novuga ati rero rwa rukino rugera 50 kuri Hansi Flick yo kuza bakarubonamo intsinzi ni ikintu ciza kuri equipe ya FC Barcelona ni equipe ya FC Barcelona yiboneka ko nubwo igice ca mbere cyari cyabananiye nubwo bari batsinze ariko byaneka ko harimo amakosa menshi na Flick yabivuze ati igice ca mbere cyari kibi twakoze amakosa ariko ko igice ca kabiri Barcelona ya control umupira possession bari bayifise kandi basatiriye neza equipe barayifata rero nubwo matire 20 bateye nubwo ko equipe ya FC Barcelona bari mu nzira nziza muri kwezi kwa 11 nubwo muri Champions League batatsinze ariko baratsinze Elche baragarutse bongeye batsinda Celta Vigo nubwo ati ni inzira nziza yabujyayo n'abakinyi babura nubwo rero kuri equipe ya FC Barcelona aya manota 3 yarakenewe ya Jaster ariko nikibazo cyo muri defense ya Barcelona cyagaragaza ku munsi wejo metaje kubiranga ari bisindo bigera kuri 3 kuri 2 ariko n'ubundi baza kubafashwa n'ubusatirizi bwabo mu gutsinda ibisindo byinshi novuga kuri defense ugerageje kuraba ibintu vya offside ubundi bino bintu ego nivyo rimwe hari igihe bikora ariko ntituzoguma tuvuga ngo rimwe hari igihe bikora ubu tuvugishije ukuri ubijyaje offside nivyo iyo birakunda hari igihe bikunda ukabona abakinyi bari ku murongo ariko ugize imana bagatera counter attack equipe ya Celta Vigo bari bavyitse mu gice cya mbere bari bayibonye ati equipe ya FC Barcelona ya Hansi Flick n'ubundi garukanye yarinye ya Orge uburyo reba gukina baratera imipira ya counter attack abakinyi baguma ku murongo umwe usanze rero umwe yamukuyeyo ntabari muri offside akagenda ni hano ucobona amagori je nabonye abantu benshi bavuga ngo ego ngo Chesney ngo arafise amakosa ariko uravye amagori batsinzwe no munsi ukaraba nayo batsinzwe kuri ntuze kuri match ya Club Bridge biraboneka ko ino linya offside ashatse wo bita Hansi Flick nayo nyene sinovuga ati ego ari mu nzira nziza yatsinze intsinzi zibiri muri La Liga ariko iyi linya offside nibaze ko ari cyo gihe cyo kuyikosora biboneka ko abakinyi nabo nyene batari ko baratahura ibyo bariko barakinamo muri ino linya ubakina uko bahora bakina imba bafata abakinyi babafata ariko iyi linya yo kugendera ku murongo umwe yatangwe gutera akazi kuko baguma binzizwe ibitsinzi ikibazo sinzi ko urayibona sindabona mukocha zana systeme imwe mu myaka ibiri oya ivyo nabonyeho kuri Hansi Flick no mumenyereza mwiza cyane ndaramukunda arazi no kugera match situation equipe iri mu bihe ariko wibuke no muri Bayern Munich saison ya 2020 atwara yari nziza cyane ariko ntashobora guhindura system yahozemwe muri 2020 niyagaruka na 2020 Mhego burya uravye n'ikintu cyafashije uwitwa Pepe Guardiola kwitwara neza mu guca ubwongereza ubundi byari bigoye kumwiga kuko nta system yakoresha imyaka ibiri ntibikunda umumenyereza mwiza gumahinda bagira ibiharuro byinshi na cyane cyane nubwo match ibiri kiraba afise imipango myinshi akoresha hariho plan ya mbere plan ya kabiri plan ya gatatu rero Hansi Flick iyi system yo gukoresha marge aba equipe adverse ubona ko mwaka weze yarakoze cyane ariko uno mwaka equipe zose ziziko zihura na Barcelona zaricaye ziriga ijya system uno munsi barafata bataka bagera kuri 2 akabacomeka muri defense ya equipe adverse ugasanga hari ya kumpanda abakinyi baza kucayo bo ntibegereye cyane defense bagaca bawucishamo sinzi ko twabibona kenshi ibitsindika yatsinze biva ku mpande kuko urumva impande rega barazita bamira nk'abamanuka bose bakagendera kuri ligne na aba defense centrale bose nabo ku mpande rero bacometse back kesho uzurawe Barcelona ibitsindi maze gutsinda none ubundi Iglesias ntiyatsinda uyu mune Forbes wa ugize icyo igitsino cha Broja Iglesias gendurabe defense ya Barcelona yose yatsinze igitsinda ahagaze wenyine nta mu defense rero abantu kazamva ngo umunyegori ni amakosa ari kuri nta munyegori ni keso ya defense iri kirahagara nabi na cyane cyane sinovuga ari no guhagara nabi gusa na system y'abaramaze system ya offside jembo nayo kwikwiriye guhinduka sino umumenyereza Hansi Flick ibindi ni sawa miliye na attack ni sawa attack yo iri mu kati attack iratsinda ariko
kugera ibitsindo batsinze defense biriko birayigora cyane ari muri Barcelona hasi Frank yaragapfuriye kubakosora ubundi biraka ko Barcelona iri mu nzira nziza ikindi naco tunagisozera kico kintu cha defense ya Barcelona equipe keneye gutwara ibikombe nka vya Ligue des Champions deje tegezwa kuba ufite defense ikomeye na attaque nziza bugi cyane ikoze ko no mwaka wezi yagize ntuzinya attaque nziza iza gukorwa ko n'ubundi kintu cy'amantuzenya Inter de Milan yaracize ko cyane iraciga ko bukebuke ni defense rero y'umugwi wa Barcelona ubona ko idahagaze neza na cyane ubona ko nino system yo gushira marge ama equipe adverse bamaze kuba bayimenya ariko rero nkuko bivuze ni Dietans Freak akwiye kwicara kugira ngo ashobore kuraba ko yokosora ino defense yiwe umusaza Robert Lewandowski ubona ko nawe nyuma yo kuva mu mvune aje kuba yigenza neza cyane yaje kuba nafashe mu gwa Barcelona ko warumaze imisi ubura umusatirizi nimero 9 ashobora na cyane gutera ya mipira igihe yerekeza mu izamu urazi ko umunimero 9 hajya niwe musatirizi wa mbere hajya equipe biri kiragenderako nivyo bafise abataka ko komanda ari kubona ko umugwa Barcelona mu nkino iheruka kubikina wabona ko Lamine Yamal atameze neza equipe Barcelona yabimeze neza ni Rashford yari yashobora gutsinda nivyo Lamine Yamal agasinda ba Fermin Lopez bakasinda ariko absence y'umu numero 9 yoyo warayibona rero Robert Lewandowski novuga ko agarutse ngisubizo ku mugwa Barcelona cyane kuri ya ma occasion ashobora kumarirwa n'umusatirizi numero 9 ya nivyo twabonye mu ijoro nivyo hasi Frank yabivuze ati Robert Lewandowski atweretse ko ari umukinnyi adasanzwe muri equipe yacu cyane muri equipe ya FC Barcelona c'est vrai barakunda gukinisha Ferran nivyo kabona yatsinze igori imwe ariko bikaboneka ko nubwo bundi atari umunimero 9 yuzuye cyane twabonye kuri Lewandowski n'umukinnyi afise finition nziza cyane urabe n'uwo mutwe yateye ku gitsindo cya kane uraho ubuhinga yakoresheje urabe n'igore Rashford yamuhaye centre ya gatatu uraho uburyo yateye novuga ko numunimero 9 abona ipoto n'umukinnyi novuga muri equipe ya FC Barcelona ino saison baracyakenewe usibye ko uwo bita hasi Frank yarashaka kumenyereza uwo bita Ferran yavuze ko ino saison agomba guha umwanya cyane Ferran ariko byagaragaye ko umusaza Robert Lewandowski nubundi yashoboye kuba yigaragaza ku myaka 38 yuko agifise byisha gishoboye Jasi ndetse guhenda na Frank cyo kinaye kari yumva yashaka gihebe abantu bashaka kugereranya uwitwa Robert Lewandowski n'umuntu yitwa Ferran Torres icyo cyumvira gihagarike kuko nushaka kompara umuntu deja akwije ibitsindo 50 je kariyeri nziza kabisa mu bijanye no point no mu point beza isi ifise ushobora kugereranya ujya nubwo kwiza imyaka 40 yo bakibitse azobagisumvya ibijanye no gutse Ferran Torres azokoma yimusumba kuye ni nko kumuburindero ejo nabonye ka ujya Paulo di football bavuze ngo abantu bagereranya ngo Ferran Torres n'uwitwa Robert Lewandowski ngo nabana bavutse muri 2007 ngo batazi Robert Lewandowski wari musanzwe umuntu azi Robert Lewandowski ucyari ico ashoboye ubushobozi afise na experience afise mbashogeranye witwa Ferran Torres niho bagerana naho ni Ferran Torres ubona arashaka gutsindira igitsinda kimwe bibiri ariko uravye ivy'abayahushije urabona abayahushije byinshi cyo bita finition ari hasi cyane kandi uzishaka urabe no mu match zikomakomeye equipe adverse ntizotinya Ferran Torres nkuko yotinya Robert Lewandowski cyo nico niyo mpamvu rero mvuga ati nimba vy'ukuri Dietans Freak nawe akeneye kubandanya atwara ibikombe mu gwa Barcelona no mwaka niyizere cyane witwa Ferran Torres gusubira yizere Robert niyizere Lewandowski uzura imipira iva kwa Lamine Yamal arayikonkretiza akayitsinda neza gendura amapasi yavuye kwa Rashford bijya bitsindo bibiri byose uwitwa Robert Lewandowski yatsinze uzobibona gake kugira ngo uwitwa Ferran Torres akigutsinda kukijanyeho n'ibitsindo byo kumitwa Robert Lewandowski ari efficace cyane ari efficace cyane ni mpamvu rero mvuga ati Dietans Freak icyo cyume nabaraki shize entre parenthèse kuko urugero rw'uwitwa Robert Lewandowski ntaho rusana n'urugero rw'uwitwa Ferran Torres ni Barcelona rero ubona ko yaje kubikora akazi kameze neza mu gusinda ibitsindo bigera kuri bino mu gwa Celta Vigo ariko kandi ni n'uruhombo rudasanzwe burya baraye bagize gutakaza witwa Frankie de Jong ikarati tukura zusiba ku rukino ruzokurikira inyuma yuko bazoba bavuye mu nkino zihuza ibihugu narijya uwitwa Pedri Gonzalez nawe nyene azotawuhari Casado nako yagize kibazo ubona ko yari yatanguye ubundi n'ikindi kintu cyanjoheye naryohewe n'ibintu vyabaye rino joro Casado yavunitse Ormona Frankie de Jong na Fermin Lopez bakinyemiriye neza bijya bintu akinisha nga bapivo babiri vyagaragaye neza ko ari Miri yarakuriye kwizera muri iki gihe adafise
hanuze nka Pedri nko kuri Chelsea no kinisha iganyene biboneka ko Barcelona ya control y'umupira neza cyane mu gice cya kabiri nakazi keza rero karaye gakozwe maze bakuramo ikinyonyo cy'amanota yari arimo bakasigayamo amanota agera kuri 3 ni course yari ari rero navuga ko igiye kuryoha cyane ikinyonyo cy'amanota 3 si menshi utsitara rimwe bakabara gukuyemo mu kibanza warurimo rero no kurindira mu nkino zigiye kuba zikurikira aha naho navuga ko makuru yacu no munsi tuyasozereye reka ndagushimire Jasier nangiye kandi gushimira Royike twabanye neza muri kino kiganiro nshimire n'abakunzi ba Yagana TV reka nanje kandi nongeye ndabashimire nongeye kandi kubibutsa ko mukora subscribe cyangwa s'abonner mutere ivyumviro benye muri commentaire tuba tubifise murazi ko mudahari ataco twoshobora ciao ciao na mu kiganiro kizokurikira